Yes, kanonye mbifurize igicamunsi kiza kuri utwo mu masaha yo ku gicamunsi, umugoroba mwiza kuri utwo mu masaha ya nimugoroba. Igitondo cyiza kuri utwo mu masaha ya mu gitondo biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze, kuko hano mu Rwanda turi ku gicamunsi cyo ku itariki zigera kuri enye, ubu tuvugana rwose tukaba dufite n'umunsi mukuru udasanzwe mu gihugu cy'u Rwanda, rwose ukaba ari umunsi mukuru wo kwibohora. Nyamuneka urumvikana yuko rwose ari ibyishimo ku banyarwanda muri rusange by'umwihariko. Birumvikana rero, reka duhite twinjira mu cyitwa amakuru arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Ngira ngo murabizi iyo tuje muri ano masaha mu gicamunsi tuba tugiye kuvuga byinshi bigiye bitandukanye, by'umwihariko bikomeje kugenda bituruka mu gihugu cy'u Burundi, ariko nyamuneka tukibanda ku makuru yemeza ko igihugu cy'u Burundi kugeza magingo aya ari igihugu gishobora kuza guhura n'akaga gakomeye cyane. Nk'ubu hari amakuru nzanye adasanzwe ugomba kuza gutega amatwi ugakurikira kugira ngo uze kumekinga shuwa neza yuko ufite byinshi bigiye bitandukanye. Ariko mbere na mbere ngira ngo ibi bintu tugiye kubyinjiramo, murabizi tubanza gusuhuza abantu badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, kuko rwose badukurikira bari muri Korine Mujejuru, badukurikira bari muri Korine Murangara, ariko kandi bakadukurikira bari muri Korine ya Tongo, badukurikira bari muri Korine ya Kinazi, badukurikira bari mu gisagara cya Bujumbura, bari hano za Cibitoki, bari Kirundo, bari Kibira, bari hirya no hino muri Afurika, mu gihugu cy'u Rwanda, Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa, Zimbabwe, Zambia, Saudi Arabia, bari hirya no hino ku mugabane muri United Kingdom, Amerika, Canada, Ububiligi ndetse n'Ubufaransa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima muri rusange, bari rwose ku isi hose no muri Aziya. Ariko ntabwo dushobora gusuhuza abantu gusa, ahubwo mu nyemere twinjiye no mu makuru adasanzwe arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Aya makuru tuyahere rwose mu bice byano muri Uvira. Ni Uvira kugeza magingo aya yamaze kuba agateranzamba ka nyina wa Nzamba. Amakuru dufite atari ivumbi, akaba yemeza ko icyitwa rwose za Sarambwe ngo zishobora kuza gukora ibishoboka byose, by'umwihariko uyu mujyi wa Uvira ukaba wava mu bishatse kuvuga ikirero. Bishatse kuvuga yuko rero mu mujyi wa Uvira tayari rwose navuga yuko isaha ku isaha imanda ya nyuma ishobora kuza kuvuga, tukabona umujyi wa Uvira uvuyemo mu buryo navuga ko budasanzwe muri rusange. Ibi rero si byo yenda tuje kuvugaho cyane gusa, turaza no kubyinjiramo tubabwire uburyo abarundi bamaze kwa deploying special force, tubabwire uburyo intare za Sarambwe zamaze kumena abakomando, tubabwire hafi y'umujyi wa Uvira. Muraza kumenya byinshi by'abasirikare ndetse n'ibikoresho birimo birahagera. Muraza kumenya amakuru arimo aturuka hitwa rwose Kibira, mu ishyamba rya Kibira imyitozo irakomeje, ndetse amakuru mfite hashobora kuza kuba kohereza abandi basoja, cyangwa se hashobora kuza kohereza abandi basirikare by'umwihariko bajya gufatanya n'abandi bari mu ishyamba ry'Ikibira imyitozo, kugira ngo mu gihe byaba bikomeye hano ku gice cya Uvira nabo bakomeze badiporoyingwe. Turaza kugaruka ku masasu menshi amaze iminsi avuga, ndetse naho bitazaca ibitoki, ndetse kugeza amagingo abenshi bakomeje kugenda bavuga se amasasu ibyayo ni ibihe, bimeze bite, se ni iki kirimo kiratuma amasasu avuga kandi akavuga mu masaha y'ijoro. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Muraza kunyemera dusimbukire mu bice rwose byano muri Korine Murangara. Turaza kuba turebera ibyo abantu batatu baraye basanzwe bishwe, ese bishwe n'abandi bimeze bite. Turaza kugaruka mu mujyi wa Bujumbura tubapudetinge, tubabwire uko situation ihagaze. Turaza kugaruka rwose mu bice bigiye bitandukanye, tugere tubapudetinga tubabwira uko situation ihagaze, by'umwihariko 5/5. Muraza kunyemerera tubabwire yuko rwose ku kibuga cy'indege ijoro harayi harinzwe na special force mu ngabo z'abarundi, mu rwego rw'uko umutekano muke wari umeze nabi cyane muri rusange. Turaza kubikomozaho. Turaza kugaruka ku nasi abarundi bakomeje gufatira mu gihugu cyabo, ndetse izi nasi bikanavugwa yuko ngo ari zimwe mu zishobora kuza kubangamira ubutegetsi bw'uwitwa General Neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye. Turaza kuba tubikomozaho. Turaza kugaruka ku witwa Gervas Ndakobuca,
by'umwihariko wamaze kuryamira amajanja avuga yuko bigoye kugira ngo uwitwa General Neva yegukane amatora, mu gihe kandi uwitwa Reverien Ndikuriyo akaba ari umunyamabanga wa CNDD-FDD nawe arimo aratangaza yuko rwose ngo agomba kwiyamamariza amatora yo mu mwaka w'2027. Birumvikana nawe agomba gutanga kandidatire muri rusange. Ibi rero nibyo tugiye kuba turebera hamwe mu minota mike cyane itari myinshi, kuko rwose ntabwo dushobora kugeza mu isaha. Birumvikana yuko rero ibintu bitagera mu isaha iminota iba itari myinshi cyane. Yes, reka aya makuru rero duhite tuyinjiramo. Murabizi sinjya ninda mu bintu, duhere kuri ibi bintu bikomeje kugenda bivugwa by'uwitwa Reverien Ndikuriyo, akaba ari umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD. Uyu mugabo akomeje kugenda atangaza ko uko byagenda kose nawe agomba kuba umwe mu bantu bagomba guhangana n'uwitwa Evariste Ndayishimiye mu matora ateganyijwe mu mwaka w'2027. Ndetse ubu tuvugana harabura imyaka igera kuri 2 gusa. Ubu nawe twavuga yuko rwose imirakenderera, kuko uyu nguyu rwose wo tumaze kurya, kuko buriya kuva twatangiye gukandagira muri ano mezi biragaragara yuko uyu mwaka twatangiye kugera tuwugera amajanja nawo tuwurangiza gake gake. Amakuru rero namaze kwakira atari ivumbi nk'ubunyemera, nkubwire yuko rwose nyamuneka ibintu byamaze guhindura isura, ndetse byamaze kuba ibindi ibintu byamaze kuba rwose bikomera ku rwego rwo hejuru, kuko mu bice by'umwihariko bya hano, mu bice bya hano rwose za Bujumbura imitima irahagaze ku bigendanye no kuba uwitwa Reverien Ndikuriyo umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD ashobora guhangana na mugenzi we rwose Evariste Ndayishimiye mu kwiba bakiyamamariza kuyobora igihugu cy'u Burundi mu mwaka w'2027. Ubwo tuvugana hakaba habura imyaka 2 kugira ngo amatora mu gihugu cy'u Burundi abe. Ubwo rero ibi byatumye rwose uwitwa Reverien Ndikuriyo Evariste Ndayishimiye atangira kumugendera kure, kuko murabizi yuko rwose aba bagabo ni bamwe mu bagabo navuga yuko bamaze igihe kitari gito banafitanye bifu zikomeye. Umwe avuga ati njyewe kanaka yashatse kunyica, n'undi avuga ati njyewe kanaka yarandoze inshuro itari imwe, itari n'ebyiri, itari n'eshatu ashaka kumitana. Ubwo rero ibyo byose wabishyira ku munzani ugasanga rwose ni imwe mu bintu byatumye rwose mu gihugu cy'u Burundi abantu bakomeza kugenda baryamira amajanja mu buryo navuga udasanzwe, bakomeza kugenda bagaragaza yuko ibintu bishobora kuza kuba byakomera muri rusange. Yes, birumvikana yuko rero ibintu bikomeje kugenda biba ibindi mu buryo navuga yuko udasanzwe. Yes, reka yenda iyi nkuru duhita tunayivaho, ahubwo tugaruke gato ku kijyanye n'amakuru akomeje kugenda aturuka mu bindi bice bigiye bitandukanye, kuko nabonye update ari nyinshi, amakuru arimo agenda tugera ari menshi ayobora n'umutekano, politiki na diplomasi. Tugaruke ku kijyanye no kuba hano mu gihugu cy'u Burundi n'ubundi situation rwose iragenda ihindura isura mu buryo navuga yuko budasanzwe. Situation irimo iragenda ihindura isura, ati mu buhe buryo? Ni ukuvuga ngo yenda reka duhere hano ku kibuga cy'indege. Ni ikibuga cy'indege kugeza amagingo aya kirimo kiragaragaramo umutekano muke, ndetse uyu ukaba ari umutekano muke umaze no gutuma benshi bavuga batese ibi bintu bifite aho bihuriye n'umujyi wa Uvira. Umujyi wa Uvira isaha ku isaha ushobora kuba rwose wagira gutya ukaba wavamo, ati ibi bintu bifite aho bihuriye n'umujyi wa Uvira. Benshi batangiye kubyibazaho, ariko nanjye najya rwose nikoza mu ibaba rya wino, nakurikira itangazamakuru ry'u Burundi ibyo biri kwandika, nakurikira amakuru arebana n'umutekano, politiki na diplomasi, nkabona harimo akantu, nkabona rwose mu gihugu cy'u Burundi nyamuneka ibintu ishobora kuza guhindura isura kubera uyu mujyi wa Uvira. Benshi barimo baravuga bati intasi zirimo zirafatirwa muri uno mujyi wa Bujumbura, ni intasi n'ubundi zituruka mu gihugu cya RDC kwa Kisekedi. Ni ukuvuga ngo rero ibi byose murabizi yuko rwose ari bamwe mu bantu barwanya Uvira Bujumbura. Amateka agiye kwiyandika, kandi tuvuze Uvira Tombe nicyo kimwe no kuvuga Bujumbura Tombe. Mbega abantu dushobora kwibaza uwitwa Perezida Ndayishimiye Neva ninde? Mbega ku kazina kavuye hehe ka Neva?
ni ukuvuga ko igihe Uburundi bwaganira na CNDD-FDD kiri mu ishamba, iyo bagomba ko ibiganiro bitaja imbere, barungika delegation iyobowe na Neva, kuko yari umuntu ibintu bijanye n'ibiganiro atavyumva. Iyo bifuza rero guhakana ibivugwa mu nama z'imishikirano yabera Arusha, batuma Neva, baba bazi yuko atakintu kiza gucamwo ibintu bijanye n'ibiganiro ataza kuvyemera. Rero n'uno munsi turabona yuko atarahinduka ibintu by'ibiganiro, kuganira, ntabwo avyumva. Ngira nico catumye ariwe yoba yarakomanaje umutima wa Tshisekedi, amusezeranira yuko intambara azoyitsinda, kuko murabona nuko aguma avuga ko afite igisirikare gikomeye, gishobora gutsinda igisirikare cy'u Rwanda, gishobora gutsinda M23. Rero Uvira agahinyuza kuri Bujumbura na Neva. Rero hari ibyahindutse kuva intambara itangira Bunagana kugeza bafashe Goma, Uvira, bambe bafashe Goma na Bukavu n'ibindi bice byinshi bimaze gufatwa muri East Congo. Ni nkaho East Congo yose isa n'imaze kwigarurirwa. Ubwo rero uko intambara yatangiye, nagoma ndababwire ko hari ibyahindutse nabyo nibijanye no kwiyongora kwa SADC, ibihugu bya SADC mu ntambara iri kwibera muri Congo. Ibyo rero byarahinduye done y'abariko baragwana muri East Congo canke Ibuvira, kuko Ibuvira nababwiye ko ariho hagiye kubera intambara decisive, intambara byigaragara ko ari agasagara gatoya, ariko kagiye kuberamwo intambara ikomeye izokwandika amateka y'abahizi mu bijanye n'ivy'intambara. Uti ivyo ubikuye kuki? Nagoma ndababwire amabloke ariko aragwana muri Uvira. Amabloke ariko aragwana muri Uvira, ico dukwiye kumenya icambere, Uburundi nibwo buza ku mutwe. Burya Uburundi nibwo buyoboye iriya ntambara ikwera muri Uvira, kuko ni nabwo buyifitemwo ubuhombe bunini. Nico gituma kugwana ku Burundi ku gisagara ca Uvira nico kimwe no kugwana gupfa no gukira kwa guverinoma ya Ndayishimiye, kuko ugutsindwa muri Uvira gushobora kuviramwo ugutembagara kw'intwaro ya CNDD-FDD iyobowe na Ndayishimiye Evariste, ariwe bita Neva. Rero iyo bloke igizwe nande? Birashoboka yuko igizwe n'igisirikare cy'u Burundi FDNB, hanyuma hakaba imbonerakure ziza ku murongo w'imbere, hanyuma hakaba FDLR, FLN, ziriya bita P5 zose na ziriya zo kwa Kayumba Nyamwasa zose ziba ziri poperekeranije hamwe. Hakaza mayimayi z'ubwoko bwose, murazi ko zihurikiye muri Wazalendo. Hanyuma idone yiyongeye ko itarimwo ni ababirigi rero buriya baserukira abanyaburaya. Iyo ubonye igihugu kimwe cy'Uburaya mu bintu by'amadiri by'intambara, uzamenye ko kiba giserukiye ibihugu byinshi, kiba catumwe n'ibihugu byinshi by'i Burayi. Rero ababirigi baje kwiyongera, kuko urabona ko hari no kuri fronte yiriya za Warikare, Vere Kisangani, nabo bari kuri iyo bloke. Ababirigi nabo rero urumva baravuze bati ibihugu twakolonije, amakode twasize tuhasize, amasetape twasize dusinze bigire bibomoke, ibintu bigire bihinduke. Baravuga bati rero reka tugende natwe dushiremwo akacu karenge. Rero abandi bantu bashobora kuba bari kuri iyo bloke nubwo abantu bo muri SADC, ibihugu bimwe byo muri SADC byagiye, ariko birashobora kuba bifasha mu buryo bw'ibigwanishwa canke bigatanga amafaranga, cyane cyane aho ndagomba kuvuga nk'igihugu ca Tanzania, South Africa sinzi, ariko birashoboka ko mu bari bashigikiye iyo bloke ya mbere yari igizwe na FARDC, yari igizwe
n'abariya abantu bose iriya kongomera yose takataka yose yari inyuma yabo urumva birashoboka n'ubu ko hari bamwe bagishigikiye. Bloke ya kabiri igizwe na M23, tuvuge igizwe na M23 ariko nk'uko bakunda kubivuga ko u Rwanda rubashigikiye ntabyo tuzi, u Rwanda ntiruravyemeza ngo ruvyemere, ruvuga gogo ko kwashizeho ingamba zo gukingira igihugu cabo c'u Rwanda. Hanyuma rero u Rwanda nago ruriya rurafite ibihugu byinshi basinyiraniye amasezerano yo gutabarana, kandi murazi ko u Rwanda kiri mu bihugu bikomeye muri Afrika bironka imfashanyo kuko u Rwanda rusanzwe rukoresha imfashanyo neza. Rero icyo mukwiye kumenya igihe cyose hari ibintu by'intambara burya abantu bapfa kuvuga ngo ibihugu biragwana n'ibindi, ariko burya abantu ibihugu baba bagwanira inyungu. Umugwi wa mbere hariho abagwanira inyungu zabo bwite, inyungu z'abantu. Urumva akaba ari akagwi gatoya k'abantu bakikije umukuru w'igihugu n'imiryango yiwe, baba barigaruriye igihugu n'umutungo w'igihugu bakabikoresha uko bagomba. Rero bagaca bakoresha igisirikare cy'igihugu, igipolisi, inzego zose z'umutekano kugira zishishikare kubakingira, kubarinda kugira ngo bakomeze ubwo bubisha bwabo bwo gusahagura ibihugu byabo. Abo kenshi nibo bakorana na ba bazungu b'abanyaburaya, bagakorana n'abandi bashobora kuba ari nk'abashinwa, bakabaha ibiturire, ugaca usanga bariko baragurisha ibintu byinshi by'igihugu, bagakora biriya bya privatization, ugasanga rero umutungo w'igihugu waragurishijwe nta gisigaye, maze ugasanga bo barirongeyemo ayabo, noneho bagasigara bigwana ko kugira ngo ntibabakure ku butegetsi. Abo rero ni zimwe muri guverinoma nyinshi cyane zo muri Afrika, nuko zimeze nuko zifashe. Nicyo gituma Afrika byayinaniye gushika ku ntego yayo kuba imwe, gukoresha ifaranga rimwe, kugurura imipaka, gukoresha pasiporo imwe. Ibyo byananiranye kubera iki? Abaperezida b'indandende bikunda badakunda abaturage babo, baba bakora nyene ayo madiri yo gukora n'izo ntambara. Ariko izo ntambara ugaca usanga ntaco zifitiye akamaro abaturage. Reka ntange akarorero, ibihugu bibiri, igihugu c'u Burundi n'igihugu ca Kongo, ibyo sinobideha, murazi ko ariko bimeze. Cyo gituma ibyo bihugu bikenye, bigowe, faranga ryabo riguma rita agaciro, kandi ari ibihugu birimwo ubutunzi bwose bubaho bukomeye bwo guteza imbere ibyo bihugu n'abaturage babo. Hanyuma rero hakaba n'abandi bagwanira inyungu z'ibihugu, inyungu z'abaturage babo, kugira ngo ibihugu byabo bitere imbere. Ibya hanini ni nk'ibi bihugu biteye imbere nyene, ibihugu bya Amerika, ibihugu by'Uburayi, ibihugu by'Uburusiya, ibihugu by'Ubushinwa n'ibindi bihugu byinshi. Iyo bihugu iyo bije mu ntambara rero umenye biba bije kugwanira inyungu z'ibihugu byabo, inyungu z'abaturage zabo, nivyo biba bibazanye. Rero muri make yumvise ngo intambara ziriko ziraba, burya abantu benshi barwanira inyungu. Hariho ba ventriotike, abo n'abagwanira inda zabo, barimwo nabo nyene bagwana intambara. Hakaba n'abandi bagwanira inyungu z'ibihugu byabo, aribo twakwita les patriotes. Rero nuko nagomba na introduce none mu ntambara iriko irabera Uvira ku mupaka w'u Burundi, ababifitemo inyungu n'abahe? Reka tuvuge nka DRC, nta nyungu nyinshi ibona yo kugwana Uvira, kuko isa n'iyatakaje igice cyose ca East Congo, kandi kumva ngo Uvira ngo izotuma bashobora gutsinda iriya ntambara, ibyo byo kwizera umuntu atagira ubwenge, umuntu atabona, umuntu atazi intambara icyo ari cyo. Nicyo gituma rero buriya Kongo aho igeze, guverinoma ya Tshisekedi iba yifuza ibiganiro hagati ya M23, kandi ibyo nivyo twifuje, nivyo twabahanuye
ko bakwiye kwicarana na M23 bakaganira bakumvikana, hanyuma bamara kumvikana nimba hari ibindi bihugu bifitanye ibibazo nabyo bakicarana bakaganira, uko intambara niko ishobora guhera, nayo ubundi ibindi biganiro byose bikonturuna bivanamwo M23 AFC, ibyo byose n'ibiganiro by'intagihe, n'ibiganiro ataco bizoshikako, naho byobera mu gihugu muri iza mu Burayi n'ahandi, ivyo narababwiye ko ataco bizopfa bishitse ko murabiza bagiye barankurikirana mu biganiro, kw'ivyo nabibabwiye. Nimba Kongo igomba amahoro nibanze iheze na M23, nimba ifite ivyipfa na Uganda, u Rwanda n'u Burundi, hanyuma bicare babiganire. Rero buriya Kongo yaremaze kwemera ibiganiro, burya nka igihugu yo kimaze kwemera ibiganiro kiba camaze kubona ko catsinzwe intambara. Rero Kongo guverinoma ya Tshisekedi yaramaze gutsindwa intambara, kandi ni byiza yuko babibona bakabyizera. Hanyuma abandi bafite mu intambara inyungu mu ntambara yo muri Uvira, katuvuge ko ari Uburundi rero burya ntambara ya Uvira ni intambara yabo, nuwo ariko agwanira Uvira ntiyibaze ngo ariko aragwana n'ingabo za Kongo, ariko ahanini ingabo z'u Burundi nizo ziriko zirita kuw'amazi, zita mu ziko, zigwanira gupfa no gukira kwa guverinoma Ndayishimiye. Nico gituma rero Burundi bufitemwe inyungu nini bwo kugira ngo bwite ku rutare, ariko se ubwo Burundi buzoshobora gutsinda ijya ntambara? Mu byo navuze hariho ibimenyetso byerekana ko Uburundi budashobora gutsinda ijya ntambara na busa, nubwo ngira ngo ari gitangaza Imana ikoze. Uburundi ntabwo bwashobora gutsinda ijya ntambara. Turavye Uburundi burakenye cyane, buragowe, nta mafaranga bufite bwo kugura ibigwanisho, nta mafaranga bufise bwo gushira mu ngabo kugira ngo zigire igihagararo cyo guhangana n'abotera igihugu. Uburundi bufite indongozi navuga ko zifite ubwenge budahagije kugira ngo bashobore guhangana n'inguvu zigiye gufata igisagara ca Uvira. Ikindi ca kabiri, ingabo ziri ku murongo, urabona y'Urwanda na Mayimayi, abanywa umugi ba Mayimayi, abanywa umugi imbonera kure, abanywa umugi bariya ba Wazalendo bose Korongoromera, ugashira ko nyene Abarundi. Igisirikare cashinjikajwe n'indyane z'amoko, igisirikare kigabaguye, igisirikare kitizewe, igisirikare kidafite ibihagije kugira ngo gishobore guhagarara. Urumva ko bigoye ko ushobora kuvuga ko Burundi buhari icizigizigi cyo gutsinda ijya ntambara. Ikindi ca kabiri, yenda tuvuge Ababirigi, erega ico bakwiye kumenya Abanyafrika, nta gihugu c'Uburayi coza kugwanira igihugu ca Afrika. Oya, burya baba baje kuraba ibijanye n'inyungu zabo, ariko buriya nibamara gufata Uvira bagafata Gatumba, uzaza ubona bariya Ababirigi biyuririye indege bigiriye. Hanyuma Ndayishimiye n'ingabo ziwe n'interahamwe Imbonerakure, FDLR, FRN, Kongoromera zose, Wazalendo, abantu bose baba indiscipline bari ku murongo hariya, nta kindi bazokora atari kwinjira Bujumbura bakanyaga bakavyora abantu. Sinzi abatutsi basigaye mu gihugu, abanyamurenge bari mu makambi, sinzi ko bazoshobora gucika ku icumu. Ivyo rero nivyo byonyene bashoboye, nayo ivyo kuvuga ngo butsinda intambara, ivyo urumva ntibishoboka. Rero Burundi bwari bufite inyungu bwo gutsinda intambara muri Uvira, ariko ndabona ari ibintu bimeze nk'indoto, ari ibintu bitazoshoboka. Rero ibihugu nabyo bya Amerika bifite inyungu, ariko se Amerika izoshobora kumvikana gute no gusinyiranira gute na guverinoma z'amabandi nk'iriya ya Tshisekedi
erega burya abanyamerika barateye imbere muri demokarasi kandi nubwo nyene baba bifuza gutegeka isi yose ibyo nibisanzwe igihangange cyose umuntu yifitiye ifaranga umuntu yifitiye ubutunzi yateye imbere afite inkomezi za gisirikare bishobotse ntaco buza adategeka isi yose rero deside hegemoniste z'abanyamerika zirahari murabona ko bakumiriye n'uburaya kera bahora baca ku banyaburaya ariko bafashe ingingo yo kwishikira kugira ngo nabo bagwanire inyungu zabo ibyo barondera muri Afrika inyungu za hegemoni zo gutegeka isi n'ibijanye n'ubutare baba bakeneye muri Afrika inganda zabo zikeneye amasoko baziga muri Afrika urumva ivyo byose abanyamerika bafitemo inyungu nico gituma abanyamerika n'abanyaburayi abarusiya n'abashinwa bose rega bari abantu nico kimwe n'abantu b'abahegemoniste n'abantu baba bifuza gutegeka Afrika n'abantu baba bifuza kuexploita guprofita gutekinga advantage kuri ignorance y'abanyafrika urumva bariya bose ntihagire uzibesha ngo hari n'umwe akunda abanyafrika nico gituma rero ubona bashobora kuza kugwana ariko iyo baje bariya ntihagire uzibenda mu mutima ngo hari umutegetsi w'umunyafrika hari inyungu za Afrika baje gushigikira barya baba baje gushigikira inyungu zabo ariko narababwiye buriya nabo ntibazoshishikara baza ku mugabane wa Afrika kuko birabakwegera urwanko birabakwegera ibitutsi birabakwegera urubwayo bakora no mu butegetsi nka Tshisekedi bashobora kuvuga bati leta ya Etats-Unis leta y'amabandi ikora n'amabandi yo muri Afrika ibindi bihugu bikabatuka bikabakengera ku buryo rero burya Amerika yamye igwanira icubahiro yamye igwanira ico bita values ntabwo bashobora kugiranira agrema cyangwa amasezerano na guverinoma z'amabandi nka ziriya za Tshisekedi kandi n'u Burundi hajya Ububiligi ntabwo bushobora kubashigikira kuko niba ushobora gushigikira leta ikorana n'abagenosidere leta ikorana n'abanywarumogi leta y'amabandi urumva burya abanyaburaya ntabwo bazoshigikira Burundi narigeze kubaha igitekerezo ndababwira yuko ubu bihugu bihangange bya Amerika Uburayi Uburusiya na Shinwa n'Ubushinwa bikeneye gukora n'amaguverinema ashobora gukingira inyungu zabo muri Afrika haba mu buryo bwa gisirikare kandi no mu buryo ibihugu biba bikora neza ibihugu biba bitegetse ibihugu byabo neza ibihugu niyo bihawe imfashanyo bishobora kuyikoresha neza ivyo bihugu nivyo bizokorana n'ivyo bihugu bihangange kuko nabo nyene barabonye gukorana de gouvernement responsable kwa maherezo bahomba kuko gouvernement responsable gouvernement z'amabandi amaherezo zirahenuka kuko agatu gatekeye amahwa karimena nico gituma rero izo leta z'abamabandi zo leta ziyobowe n'abantu barya ibiturire buriya ntabwo nayo mareta akomakomeye azozizera ngo bakorana kuko icyo abantu bakwiye kumenya ibyo gukorana byo bitegerezwa kuhaba ariko icyo Afrika twifuza nuko hoba amareta responsable ashobora kuvuga ngo ibyo bagurisha ntibabigurishe ku giciro ciza kandi bije mu mufuko wa leta bigirira akamaro abaturage bose babone dividende ntivyikekwegwe n'akagwi gatoya k'abantu ico gituma rero leta za Afrika ubu ziriko zirahinduka urubyiruko ruko rurahinduka utazokwemera kuja muri uwo murongo wo kurwanira inyungu z'abanyagihugu akaba umuntu wo kurwanira inyungu ziwe leta yiwe izotembagazwa nta kabuza kandi nta muntu n'umwe azoza ngo ayigwanirire rero nibyo nariko ndababwira burya rero Uburundi buri hagati y'urupfu no kubaho leta ya CNDD iri hagati y'urupfu no kubaho kubera iki yemeye kuba bazariyere y'intera hamwe ya za FDLR ya za FARDC zizoba zatsinzwe na wazarendo babo n'iyindi migwi yose y'inkorabara y'aba indiscipline n'abanywarumugi
badashobora kugira ngo bahagarare burya bazotobera n'igisirikare cy'Uburundi nabo nubwo mu gisirikare cy'Uburundi hoba harimo aba professionnel nka bangahe ariko bazotoberwa kuko ntushobora kurwana na legend discipline burya ni naco catumye ahanini na FARDC itsindwa ku rugamba kuko yifatanije n'abantu babanywara umugi w'abayindisipline atavye igisirikare bize ico rero kiri mu bituma Burundi bugiye gutsindwa budateye n'intambwe zibiri kuko urumva ni igihugu c'akajagari ni igihugu c'amabandi abarongoye leta n'amabandi ntibababaye abaturage no gusahagura n'ubwicanyi n'inyigisho z'amoko ese data ibintu bitazwi bitabaho ngo vyahima impaya tutsi impaya ngo bantu impaya ibintu byo guhenda ibigugu nyene nivyo bintu birirwa bavuga by'amoko ngo abahuta abatutsi baki ibintu bitagira mvura nibyo bacuritsemo imitwe aho kuba ngo abarundi n'abarundi bakwiye agateka bakwiye igisirikare n'inzego z'umutekano ziri professionnel hakwiye leta ibabaye bene gihugu irazwe ishinga no guteza imbere bene gihugu ariko bo n'indongozi zo kuguguna no kurya akari kahari imagine namwe igihugu kiri muri Afrika kitagira indege igihugu kiri muri Afrika kitashobora kugura essence bitoro abantu barahunze barataye kandi benshi bataye igihugu cy'u Burundi ntabwo bahunze umutekano abenshi bahunze inzara n'ubukene igitigiri kininiya nk'ibice 80% z'impunzi abantu bahunze Burundi bahunze ubukene n'amagorwa yenda nk'ibice 20 byo bari by'abantu barondegwa bakeya bariya bakubise bagomvye gukubita kudeta ariko hari ibintu abantu batazi buriya umukuru w'igihugu president Nkurunziza yishwe n'ibicocoro biti bicocoro byo mu mugambwe CNDD no kuvuga bari abantu bita ngo rinararibonye akaguru yakandayishimiye karimo n'ababunyoni karimo n'abandi bantu barimo nuriya prime chef d'état major n'abandi b'ibicocoro bakomeye bajya mu nama nshinga amateka nibo bishe president Nkurunziza bamuhaye ishano ngo yobagora yobarogoya mu byo gutwara igihugu cy'u Burundi ariko biratangaje ukuntu abonyene bishe president Nkurunziza aribo baguma biruka inyuma y'abantu ngo bagomvye gukubita kudeta kandi biriya byo gukubita kudeta biriya n'abaturage bari babishigikiye kandi byari bivuye ku kwitoza ikiringo ca gatatu murazi ko na sentare ya East Africa yagiye guca urubanza igaharezo abariko baranka bagwanira ico kiringo ca gatatu ivyo rero urumva birababaje yo humva ngo mukuru w'igihugu cy'u Burundi ngo yagiye ngo agiye gusaba ngo abakubise kudeta Nkurunziza kandi nawe ari mu bamwishe ari mu bishe Nkurunziza ariko ugaca usanga ariko ariyeza burya umudamu wa Nkurunziza n'abana biwe bari abahungu biwe n'abakobwa barababara cyane kubona hariko araturatuzwa ngo bashatse kumukubita kudeta ariko abamwishe bararamanze biyita abamarayika ni bya bindi bya wa mugani bavuga ngo imwaro hiruka uwibye akaba ari wamwiruka inyuma rero iyo ni migani y'abarundi iri hariya rero muri make Burundi bwikwegeye bwigize bazariyere y'intambara iri kubera muri East Congo burya rero M23 nayo yaravuze ngo bazokurikira umwansi ngo bamukurikire n'ahava ico nico kizotuma buriya nubwo hatoba umugwi w'abarundi wifuza gusenya leta y'u Burundi burya kuba Uburundi bwarugururiye imiryango iyo migwi burya u Rwanda M23 barafite ubusha bwo kwinjira bakataka Uburundi barafite right barafite uburenganzira bwo kugenda gucecekesha intwaro niyo ziva rero muri make
byari ibyo nagomba kuvuga ku bijyanye n'ibiriko birabera muri Uvira rero intambara bloke 1 Burundi RDC niyo takataka zose urumva amahirwe yo gutsinda ni ubusa ku ijana niko ntushobora kuvuga. Hanyuma Alliance bloke de M23 Rwanda n'abandi bantu boba bashigikiye ivyo bihugu mwibanga canke mu bigaragara amahirwe yo gutsinda ijana ku ijana kuko baramaze kubyerekana ko ibyo bihugu izo ngabo za M23 zifite ubushobozi. Inyungu nizi ubwa mbere M23 AFC n'abandi baba bayishigikiye bazwi n'abatazwi bagiye ubwa mbere kuba ibihangange mu byo kugarura umutekano mu bindi bihugu bya Afrika no ku isi yose. Ivyo mu matwi y'abahegemoniste ya wa West ntibagomba no kuvyumva. Burya rero nico gituma ubona hagera igihe Amerika ikaja ku ruhande rumwe ikongera ikagaruka ku rundi. Ikibarya nuko muri Afrika hoboneka ingabo zishobora kugarura umutekano muri Afrika yose ari guhasha abateroriste. Murazi ko abanyarwanda bamaze kuvyerekana muri Centrafrica, muri Mozambique n'ibindi bihugu byinshi biriko birabahamagara kugira babafashe gucobogoza iyi migwi y'abateroriste. Rero kuba M23 nayo ishobora kuba igihangange muri ivyo byo kugarukana amahoro n'umutekano, bagakora ivyananiye UN, bagakora ivyananiye SADC, bagakora ivyananiye ikoranye. Ivyo ni ibintu bikomeye cyane bikwiye kwandikwa mu mateka. Ikindi cya kabiri, kwizigirwa na US na Union Européenne, Amerika, Uburusiya, Ubushinwa, kuko izo ngabo nizo zonyene zishoboye gukingira inyungu zabo ku byo bifuza mu masoko yo muri Afrika. Rero nico gituma iyo ni inyungu ya kabiri. Inyungu ya gatatu, kuba barutumwako mu byo kugarukana amahoro n'umutekano mu isi. Nkuko nari ndababwiye, iyindi migwi yarananiwe, UN yarananiwe, SADC yarananiwe, Union Européenne yarananiwe, East Africa yarananiwe, Russia yarananiwe, China yarananiwe, Iza yarananiwe, kuko murazi ko abagerageje gushigikira leta ya Kongo igoma, ariko iyo migwi yose igakubitwa igatsindwa. Rero vyerekana yuko M23 n'uwo bayishigikiye wese iyo bloke bagiye kuba ibihangange, igisirikare gikomeye canditse amateka gikwiye kuba rutumwako mw'isi. Impanuro ngomba guhereza ko nizi. Impanuro ya mbere, ibiganiro na M23 direct nivyo bikwiye kuba hagati muri Kongo, nivyo ndabahanura. Hanyuma kuko nivyo byagarukana amahoro n'umutekano, nubwo Kongo na M23 barondera igisagara ari indani bakicara muri Kongo nyene bakaganira bagaheza, ivyo bintu byashobora kugarura umutekano mu gihugu ca Kongo. Mbega Uburundi bwohanurirwa iki? Uburundi ntacyo mfite ndabuhanura. Inumugani gusa no bacira uvuga ngo agasozi karamarere kahiye abagabo babona, kuko ndabona ibyo guhanurwa byaramaze kurenga inkombe, nta namatwi bafise yo kumviriza impanuro. U Rwanda no ruhanura iki? Gushigikira byeruye revolution muri Afrika, ubwenge n'imbaraga zo gushira ubumwe bwa Afrika hamwe, gushigikira utwigoro twose two guharanira ubwigenge bwa Afrika n'ubumwe bwa Afrika. Ivyo barabishoboye kubaka Afrika itekanye. U Rwanda rushobora kuba pilot, bagashigikira bagakorana bari abantu bose bahagurutse bo muri Burkina Faso, muri AES. Burya n'igihugu ca Afrika y'Epfo buriya capfuye gusobwa gihenzwe ku vy'amoko, ngo ivyo bintu by'abantu nyene. Ariko nagomera babwire, burya muri Afrika du Sud hari abantu bafite umutima wo guharanira ubwigenge n'umutekano wuzuye kuri Afrika, barimo ba Marema n'abandi benshi. Rero izo nizo mpanuro nagomba kurangiza mvuga ngo we are one Africa.
dushire hamwe dushire imbere ibiduhuza twirinde ibidutandukanya murakoze